Mungu wamemtumana. Karibuni mzazi. Tunakukaribisha. Mungu abariki. Nubwo hari habarira hari Imana ije gutabara. Nubwo hari habarira hari Imana ije gutabara. Hari habarira hari Imana ije gutabara. Hari Imana ije gutabara. Nubwo hari habarira hari Imana ije gutabara. Habarira hari Imana ije gutabara. Hari habarira Bari basa hari habarira hari Imana ije gutabara. Hari habarira habarira Hari habarira hari Imana ije gutabara. hari Imana ije Reka kurindira kibazo cyawe. acha kutafakari Ariko ijuru hari Imana ije gutabara. kuna Mungu Ijuru hari Imana irikira. kuna Mungu Hari Imana iri ku musozi nayo te. kuna Mungu Hari Imana ije kukugirira neza. Mungu anakuja kwa jina la Yesu. Hari habarira hari Imana ije gutabara. Hari habarira Amashimeshi kuri iyo Makofi mengi kwa Mungu. Yiyumvire kuri iyo Mana yawe. Tafakari juu ya Mungu wako. Yiyumvire kuri iyo Mana ije Tafakari juu ya Mungu wako. Reka ibibazo. Acha matatizo. Ijuru hari Imana. Mbinguni kuna Mungu. Uno munsi ushobora kuba uri kurarira. Leo utaweza kuwa uko. Ariko Imana yambwiye ngo ni igihe cyo kubohora. Lakini Mungu amenambia ni siku ya Igihe cyo ufungulivu. gutabara. Ni siku ya kukomboa. Igihe Ni siku bakwirutse inyuma ngo kirarangiye. amekukimbia nyuma kinakoma. Ntabwo Imana yaje kumbwira ngo urapfuye. Mungu hakuja kunambia kwamba unafariki. Ndakubwire ngo hari Imana ije kugutabara. Mungu amenambia nije nikwambie kuna Mungu anakuja kukusaidia. Hari Imana ije kugutabara. Kuna Mungu anakuja kukusaidia. Iyo message Imana yambwiye ngo ndaguhereze. Ndio ujumbe Mungu amenipatia ili Yambwiye ngo wicecekere ku musozi na yote. Amenambia kaa ukitulia mlima wa Mungu na yote. Mashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Mashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Banza wiyumvire kubakugiriye nabi. Anza utafakari kwa wale ambao wamekutendea maovu. Hanyuma ubwire Imana ati ndabahariye. Alafu umwambie Mungu na wasamehe. Kugira Imana ikugirire neza. Kusudi Mungu akutendee vema. Muri iki gitondo. Bali asubuhi. Nico gukura mu mutima bakubabaje. Ni wakati wa kutoa ndani ya moyo ambao wamekukasirisha. Kugira ugorora inzira. Kusudi ufungue. Kugira Imana ize kugutabara. Kusudi Mungu aje akusaidie. Banza wimbe tugiye gusenga Imana. Anza utafakari, tunaenda kuomba Mungu. Harabakugiriye nabi. Kuna ambao wamekutendea vibaya. Ubanze usenge. Uanze ukiomba. Kugira Imana ati ndababariye. Mwambie Mungu na wasamehe. Babanze bave ku mutima wawe. Maadui zako wenye wako ndani ya moyo wako. Bave no mu bwenge bwawe. Ndani ya akili zako. Hanyuma wimvire Imana yawe. Alafu tafakari Mungu wako. Mungu naye anakuja kukusaidia. Mungu anakuja kukutendea vema. Mana iraje kugutabara muri uko kwezi kw'icumi. Mungu anakuja kukusaidia kwa mwezi wa 11. Ntabwo uzokwinjirana mu kw'icumi agasuzuguro k'abadayimoni. Mwezi 12 na kazarau kama pepo. Ntabwo uzokwinjira mu kwa mbere uri kurisha. Hautaingia ndani ya mwezi wa kwanza kuna daiwa. Ntabwo uzokwinjira mu kwa mbere. Hautaingia mwezi wa kwanza. Chamba iyo mpuzu wambaye. Imana guhindura ibihe byawe. Anakuja kubadilisha nyakati zako. Ibihe wabayemo. Nyakati umeishi. Ibihe by'agasuzuguro. Nyakati ya mazarao. Ndagutangarize. Amenambia nikutangazia. Imana ije kugutabara. Mungu anakuja kukusaidia. Nubwo hari habarira hari Imana ije gutabara. Nubwo hari habarira hari Imana ije gutabara. Nubwo hari habarira hari Imana ije
kuhoza nungari mabarira harimana ije nungari mabarira harimana ije kuhoza nungari mabarira harimana ije gutabara harimana ije kuhoza nungari mabarira harimana ije nungari mabarira harimana ije kuhoza nungari mabarira harimana ije gutabara makofi mengi kwa Mungu, makofi mengi kwa Bwana. Niyumvira yuko wamaze kubanza guharira babana. Nadhani ya kwamba umeanza kusamehe wale. Muvyagire gatonyi Imana ibaheze. Mkae kidogo, Mungu awabariki. Tugiye kuraba ijambo ry'Imana. Tunaenda kutazama neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Tugiye mu gitabo cy'abacamanza. Tunaenda kwa kitabu cha Waamuzi. Igice n'indwi. Sura yake ya 7. Sezerano rya kera. Agano la kale. Umurongo w'13 ngaha. Mstari wa 13 hapa. Tugarukire kuri w'14. W'13 n'14. Ya Yesu. Nuko Gideyoni ashitseyo yumva umuntu arotorera inzozi mugenzi we ati ndose inzozi mbona irobe ry'umutsima wa sayiri ritembagara rishika mu nsago z'abamidiyani gikubita ku ihema iryo hema rirubama rirambarara hasi. Mugenzi we aramwishura ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi w'Umwisirayeli Imana yagabuye mu bamidiyani n'ingabo zabo zose mu maboko yiwe. Amen. Bashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Gideyoni agishika. Gideyoni alipofika. Gideyoni ashitse. Gideyoni alipofika. Acha yumva batanguye kurotora. Akasikia wanaanza kutafsiria ndoto. Iyi Imana ikoze ikintu, kama Mungu anatenda kitu, irakwemeza ikaguha ikimenyetso. Anatenda na kukubalisha na kupatia hata harama. Iyo ugeze mu gihe cyo gutabagwa, ukifika kwa wakati wa kukombolewa, ubona gacu, unaona mawingu ukakwemeza, yanakukubalisha. Hari abantu bagenda, kuna watu wanatembea hanyuma nibaronke icemezo, alafu wasipate hata hanyuma bakabandanya wasiendelee. Ata cemezo c'Imana kiraboneka. Kama hakuna dalili ya Mungu, usenge cyane, uombe sana. Iyi Imana igombi kubarire. Kama Mungu anahitaji kukwambia, arabanza akakubwira ati hagarara. Anaanza kwanza na kukwambia simama. Gideyoni arahagarara. Gideyoni akasimama. Yumva ngo tubonye irobe. Akasikia eti naona ugari. Ntabwo babonye ibuye. Hawakuona jiwe. Oya. Hapana. Imana yereka umuntu uko ishatse. Mungu anaonyesha mtu jinsi itakavyo. Azamugeza ati kuri NAOTH Imana imaze kukubwira iki? Muulize mwenzako kwenye mlima wa Mungu, Mungu Imana imaze kukubwira iki? Mungu ameshakwambia nini? Waramaze kuhagera. Umeshapafika tayari. Urahagera. Ufitani amasezerano n'Imana. Una ahadi na Mungu. Cyangwa urakurikira. Wala unafuata. Gideyoni aravuga ngo. Gideyoni akasema. Ko ndahageze nkumva ikimenyetso. Eti nilipopafika ikasikia dalili. Ubwoba murimwo burarangira. Uoga alikuwa nao basi ukasimama. Aravuga ati ntambara ndayitsinze. Akasema vita mimi naishinda. Imana iremeje. Mungu anakubali. Numvise ko abamidiyani ndabafise mu maboko. Kiukweli nasikia kama wamidiani ninao mikononi. Atangura gushima Imana. Akaanza mshukuru Mungu. Aravuga ati ndashima. Akasema asante Mungu. Umaze kumbwira kumaze kuje kungirira neza. Tayari umeshanambia ya kwamba unakuja nitendea vema. Abamoni bamvuye imbere. Wamoni wananitoka mbele. Abanza gushima. Akaanza kushukuru Mungu. Yinjira tabwo. Akaingia bila uoga. Birashikigwe umaze ga. Inawezekana nyakati unamaliza hapa.
ntacyo ugimana urumva, basi hujasikia sauti ya Mungu. Iminsi yose winjirana abantu mu mutima, siku zote unaingiana na watu ndani ya moyo wako, winjirana abantu mu bwenge, unaingia na watu kwenye akili zako. Imana uyiha umwanya, Mungu haumpatii thamani, winjirana ibibazo, unaingiana na matatizo. Imana yavuze ngo iraje gutabara, Mungu alisema ya kwamba anakuja kutusaidia. Shaka ibanze uyiha umwanya, inahitaji umpatie muda. Imana ntabwo ikora igitangaza kitagira ikimenyetso. Mungu hatendi miujiza pasipo dalili. Imana ikora igitangaza, Mungu anatenda miujiza n'ikimenyetso iba yakiguhaye, na dalili anakuwa amekuonyesha. Igihe cyose ugifise ubwoba mu siku zote wewe ungali na uoga ndani ya moyo wako, ntabwo Imana ikorana n'abanyabwoba. Mungu hatendi pamoja na watu wenye uoga. Imana Mungu ibanza kuguha ikimenyetso, anaanza kukupatia dalili, ikakubwira ngo ndaje kugutabara, anakwambia anakuja kukusaidia. Ubwoba bw'ubukene bukaca buva inyuma, uoga wa umaskini unatoka nyuma yako, ubwoba bwo kumva yuko uzopfa utaguze imodoka bwawe, uoga wa kusikia kwamba wewe utafariki bila kununua gari, basi huyo unaondoka. ubwoba bwo kumva ko wewe uri umukene, uoga wa kusikia ya kwamba wewe ni maskini ubanza bukuvamo, naanza kukutoka ndani. Igihe cyose siku zote uchimva yuko wewe uri umunyabwoba, ungali unasikia kama wewe ni mtu mwenye uoga, uri igikoresho cha shetani, wewe ni chombo cha ibilisi. Shetani agutera ubwoba, anakutia ndani uoga, akabona ko wewe atachumaza, anaonyesha ya kwamba wewe huna thamani, kachitangura kwisuzuma, alafu unaanza kujidharau. nta kimenyetso cy'Imana uburaro, huna dalili za Mungu. ariko Imana imaze kukubwira ngo nje kukugirira neza, kama Mungu anakuambia anakuja kukutendea vema, ubwoba bukuvamo, uoga unaisha. wahura n'ukwishuza, ukikutana na yule ambaye anakudai, uramubwira ati Imana yavuze, unamwambia kwamba Mungu amenena, ndindira gatonyi mu minsi urambona ndakuzariya mahera, subiri kidogo utaona siku zijazo na kuletea hela zako. Imana umaze kumva ikubwira ngo ndaje kukugirira neza, kama Mungu anakuambia kwamba anakuja kukutendea vema, ukavyizera, unayaamini, ukura ubwoba mu mutima, unaondosha uoga ndani ya kichwa. warikara kubwira ngo mvira mu mwenye alikuwa anakuambia eti nitokee ndani ya nyumba, umubwira ati humura, unamwambia farijika, Imana yavuze, Mungu amesema, ngiye kubaka iwanje kandi nzogenda ndakwishura, naenda kujenga kwangu tena nitaenda nikikulipa. ariko iyo kiri gikoresho cha shetani, lakini ungali kichombo cha shetani, ndakenye, mimi ni maskini, ndapfuye, nakufa, nta kazi mfise, sina kazi, abana barapfuye, watoto wanafariki. abana siwe wabaremye, watoto sio wewe umewaumba, wewe uzopfa nabo basigara, wewe utafariki ewe wabaki, ko bobo ntabwo babafise, maana ewe hawana uoga. Gideon amaze kumva, Gideon aliposikia, yumva igitangaza Imana ikisikia miujiza ya Mungu, aravuga ati ngomba ninjire mu nsago z'Abamidiani, akasema nahitaji niingie kwenye nyumba za Wamidiani. Imana yamaze gutangaza, tayari Mungu ameshatoa tangazo, arinjira atabwoba, akaingia bila uoga. wewe ugifise ubwoba, wewe ungali na uoga, ushobora gukorana n'Imana, huwezi ukatumika pamoja na Mungu. wewe ukibona ibyo ukora byose ujugumye, wewe ungali unaona ambayo yenye unatenda unatetemeka, ushobora gukorana n'Imana, huwezi ukatumika pamoja na Mungu. Imana yacu, Mungu wetu isaba ko tubanza kuyizera, ni lazima tuanze kwanza tumwamini, ko yamaze kuvuga ngo ndaje kubagirira neza, kwa maana amesema ya kwamba anakuja kututendea vema. uku kwezi nuko kubohora, huyu mwezi ni mwezi wa ufungulivu, abo Satani yaboshe, ambao shetani amefunga. ushobora kuba umukozi w'Imana, inawezekana ukawa mtumishi wa ariko Mungu, uri kubiziriko vya shetani, lakini unafungwa na minyororo ya shetani. zoshima uri kubiziriko vya shetani, ni utamuona ambao mwanafungwa na minyororo ya shetani, nagwara malaria, hata kiumo malaria, acatangura kuraba abo baririmbana, basi anaanza kutazama waimbaji ambao wanaimba. nimumfashe, Mnisaidie, nimuje kundaba, mkuje kunitazama, nimuje kunkura mu bitaro, mmoja mnitoa kwenye muri hospitali. NAOTH nimukundana, Ndani ya NAOTH hamna upendo, wewe ubukiri kirofa, wewe unakuwa ungali mjinga, uracizigiye abantu, ungali unategemea watu. zigira Imana yawe, Tegemea Mungu wako. ari Imana yaguhamagara, Kuna Mungu ambaye
anakuita, nizokuzanira n'abakugaburira, nitakuletea na ambao watakuletea chakula, nizokuzanira n'abagukura mu bitaro, nitakuletea na watakutoa kwenye hospitali. Igihe ugifise ubwenge ko abantu aribo bazogutabara, ungali na elimu ya kuona ya kwamba watu ndio watakusaidia, wewe nturagenda na nima, wewe hujatembea na Mungu. Igihe ugifise ubwoba ko umuryango wawe ari uzogufasha, wakati ungali na uoga wa kutamani ya kwamba jamii yako ikusaidie, wewe nturagenda na nima, wewe hujatembea na Mungu. Senga Imana yawe, omba Mungu wako, uyibwira ati nkeneye ikimenyetso, umwambie Mungu nahitaji harama, nkeneye tuvugane nawe, nahitaji kuzungumza pamoja na wewe. Ana yajirabona ngo harimwe abarira, Mungu wangu ananiambia kwamba kuna ambao wanalia, ariko yavuze ngo iri ngaha nyene igomba itabara, lakini amesema ya kwamba yuko hapa nataka saidie watu. Gusengera abantu bafise ubwoba kubuza, tunaenda kuombea watu ambao wanauoga ndani ya maisha yao. Abantu barabona, watu wanatazama bakabona umengi sibaguye, wanaona ya kwamba ulimwengu umewaangukia eko. Oya, hapana. Mwijuru hari Imana isumba byose, mbinguni kuna Mungu ambayo anazidi vitu vyote, ariko nturumva ijambo ryayo ngo gize, lakini usikie neno lake kwa imani. Abantu bafise ubwoba bw'ubuzima bahaguruke, watu ambao wanauoga wa kimaisha wasimame, bafise ubwoba bw'akazi bahaguruke, ambao wanauoga wa kazi wasimame. Ivyo nivyo bikunda gukura abantu mu mwuka, hayo ndiyo yanapenda kutoa watu ndani ya kiroho. Yesu yaravuze ngo, Yesu amesema ya kwamba nimwaba muri jewe, ukiwa ndani yangu, amajambo yawe akaba muri wowe, maneno yangu yanakuwa ndani yako, musabe ico mushaka cyose, ombeni chochote ambacho mnahitaji, ngo murakironka, basi mtapewa. Ikibazo rero, tatizo sasa, abantu bagumana ubwoba, watu wanabaki na uoga, abantu bibaza ngo bahenda Imana, watu wanazani ya kwamba wanamdanganya Mungu. Wewe ni uri kuribesha, wewe unajidanganya peke yako. Imana yacu ni hendwa, Mungu wetu hadanganywi. Imana yacu nta mfashanyo ikeneye, Mungu wetu hahitaji msaada, ariko imfashanyo ikeneye wewe, lakini msaada unahitaji wewe, kugira Imana ikugirire neza, kusudi Mungu akutendee vema. wewe Imana nabwo uyigirira neza, wewe Mungu huwezi ukaitendea vema. Uririmba abantu bagaheza, kama unaimba watu wanabarikiwa, nabwo wewe uri kufasha Imana, wewe haukunamsaidia Mungu, uri kuragira ibikorwa byiza kugira Imana iguhembe, ukunatenda matendo mema ili Mungu akupe malipo. Duhige imembo ku Mana, tutafute malipo kwa Mungu, ariko Imana ntaco duhiga, lakini Mungu hatutafuti eko malipo. Iyo turiko turashimira ryoherwa, kama tuko tunatoa shukurani, basi Mungu anafurahi. Iyo turiko tuyiha ikibanza ryoherwa, kama tunampatia kiwanja ndani yetu, basi Mungu anafurahi. kandi naho wobiheba naco tena, hata ukiacha haizuru kitu. Tugiye gusenga, tunaenda kuomba. umeze gute? Wewe ukoje? Umaze igihe ukorera Imana, una siku namtumikia Mungu, ariko ikibanza ukacusanga umwanya wose uri kurajugumira, lakini kiwanja unakutana na siku zote wewe unatetemeka. ndapfuye, nafariki, ndagowe, nateseka. urondera abantu ngo urondera imfashanyo ku bantu, unatafuta watu ili wakupatie msaada, ukibagira ico mwavuganye n'Imana, unasahau kile ambacho umezungumza na Mungu. Imana yavuze ngo ndaje ndakugirire neza, Mungu amesema ya kwamba anakuja ili akutendee vema, ariko ntiwigeze uvyizera, lakini wewe haukuwa na imani. ubu hageza uri kurabesha, panafika wakati wa kusema uongo, kugira urabe kuraruriye, kusudi utazame kama utalala unapata chakula. wibagiye isezerano ry'Imana, umesahau ahadi ya Mungu. nimba uhari, kama wewe upo wumva ati jewe unasikia kwamba mimi narimvise ubwoba, nilikuwa na uoga, hari hageze yaho nsenga ntuka Imana, nilikuwa nafika wakati wa kuomba na mtusi Mungu, hari hageze yaho nova mu murimo w'Imana, nilikuwa nafika wakati wa kuacha kazi za Mungu, hari hageze yaho mbona kubufasha buri ku bantu, nilikuwa natazama ya kwamba usaidizi uko kwa watu. uve hasi twisengera Imana, simameni tuombe Mungu, tubanze tugusabira imbabazi, tuanze tuombe msamaha. abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana, abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana, abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana, abana
Imana ni beza barugiza bw'Imana. Tugiye gusanga Imana, tunaenda kuomba Mungu, tugiye kumanura ubushobozi tunaenda bw'Imana kushusha uwepo kugira bukuru ubwoba, kusudi uoneshe uoga, kugira Imana yongere ibakoreshe, kusudi Mungu kugira awatumikishe, Imana yongere ibahe kurinda kusudi ubupfasoni, Mungu awapatie, Imana ibahe ikimenyetso. Mungu awapatie dalili. Data uje mwamushobora byose, ngaba baravyagurutse baraje, baraje imbere yawe. Harageze igihe ntibabona igitangaza, harageze igihe ntibizera ikimenyetso, harageze igihe bumva umenga ntibiriko biremera, harageze igihe babona umenga uri kure yabo. None uno munsi bizeye ijambo ryawe, no munsi databuja baraje. None reka amaraso yawe abanza amanuke, aho bitagenze neza hose ubigenze neza, banza ubaha imbabazi, hama babikoresho byawe bishitse. Yes, reka ubaje imbere nawe bakurikire, uriyeho nawe mwoba kumwe ngo asubire gutinya, nta kibazo cyosubira kumunyiganza. None ubushobozi bwawe bumanuke, reka ufatane ukuboko n'umwe uwo ari we wese Mana nzima, reka ubigiye ubaje imbere nk'uko wagiye imbere Gideyoni, urugamba rwararutsinda. Urakoze databuja, urakoze ko wamaze kuba hari akantu kabagiriye neza, ukabugiraniye amasezerano nabo yo kugendana nabo. Urakoze ko uvyumvise, ibyo ndabisabye mu bw'izina ryawe gira Yesu, amen. Amashi menshi ku Mana, Makofi mengi kwa Mungu, amashi kuri iyo Mana, makofi kwa Mungu. Mana muri uku kwezi kwa11, Mungu kwa huyu mwezi wa 11, nuku kwezi 12, huyu mwezi ujao wa 12 nuwo kubohora abantu ba, ni miezi ya kufunguliwa kwa watu. shobora kuba uri mu bibazo ari wowe wavyiteye, Inawezekana ukawa ndani ya matatizo wewe mwenyewe umesababisha, kubera bwa bwoba wahorana, kwa sababu yule uoga ambao ulikuwa nao. no munsi twizeye ko NAOTH Leo tuna imani ya kwamba NAOTH bagiye kubera amatara abandi, wanaenda kumwaga wengine watu. gacu usanga umuntu ariko ariyahura, Unakuta mtu basi iko anataka kujiua, yari umukozi w'Imana, alikuwa ni chombo cha Bwana. ugasanga n'imirimo yayitaye, Unakuta hata kazi za Mungu ameacha kubera ubwoba. kwa sababu ya uoga. Abatsinze ubwoba mu mpera Imana amashyi, Ambao wanashinda uoga, chapieni Mungu makofi mengi. Yesu nashimwe. Bwana sifiwe. Mwama mwabibonye, Mnakuwa mkiyaona, hariho umuntu agira ubwoba, kuna mtu anakuwa na uoga, bakabona yuko umenga nta na mariage azogira, anaona ya kwamba hatafanya hata ndoa, gaca agenda ijo anarendera kubera ubwoba. kwa sababu ya uoga. Ariko nimba umuntu atabwoba afise, Kama mtu hana uoga, yogenda ijoro kubera iki? ataweza enda usiku jua nini? Yoza kuryama mu bisaka kubera iki? Ataweza kwenda kulala huko kwenye shambani jua nini? Abakobwa bishe mariage zabo, Wa binti wameua ndoa zao, Imana ibababarire, Mungu wasamehe, isubiri baha kandi kantu kamwe, Mungu arudi awapatie kangine kakitu ili kamoja, bategurire mariage nziza. kusudi Mungu awandalie ndoa nzuri. Tugiye gusengera abanyamitwaro, Tunaenda kuombea watu wenye mahitaji. shobora kuba nawe ubona yuko warayishe, Inawezekana na wewe ukaona ya kwamba ndoa yako tayari umeiua. ubwira Imana Mwambie Mungu, ataho ugiye kubohora abandi, ambao unaenda kufungua wengine, nanje ndabohoje mariage. basi nami nafungua ndoa yangu. Na hirya ejo numvise ngo hariho abayishe, Na juzi nimesikia kuna watu wameua ndoa, hariho utwana ngo tubana, eti kuna tutoto ambao tunaishi pamoja. muze muturabe Muwe mnatutazama. ibintu by'iyi si ni ngorane, Vitu vya ulimwengu ni tatizo. kakobwa kara karirimbyi, Ka kike kalikuwa kaimbaji,
Unone karabaya kamama karisho. Hivi tayari kamesha kuwa kamama. Mugende mukarabe mukabwira ati nta kundi inyuma y'uko igiti gicika kirasubira kikanaga, siko none? Mwambie kwamba nyuma ya mti kukatika itaweza ikaota tena. Ariko umukobwa w'umuririmbyi, lakini alikuwa ni binti mwimbaji, azosubira gucikira, ataongeza kurendera, tuzoca tumuvuma, tutamlaani. Yari mu baririmbyi, kama alikuwa ndani ya waimbaji, tuzoca tumuvuma, tutamlaani. Muguo reka tumubabarire, siko none? Huyo acha tumsamehe. Imani mugirire neza, Mungu amtendee vema. Mugu mukobwa ari mu baririmbyi, lakini alikuwa ndani ya waimbaji, azosubira gucikira, ataongeza kurendera, azosubira guteza isoni abavyeyi biwe, ataongeza kufezeresha wazazi wake. uwo tuzoca tumuvuma, huyo tutamlaani, kuko abari kivume, maana atakuwa amelaaniwa. Kera baca babatwara mu Gisimbanyenzi, zamani walikuwa wakiwapeleka huko, bagaca babata rwaba rurunogo runini, ilikuwa ni shimo ndefu, bagaca batererayo, alafu wanamutupia ndani, kuko yabari kivume, kwa sababu alikuwa analaaniwa. tuze duhore tubigira uko nyene, tuwe tunatenda hivyo. namwe muravuze ngo ya akazogira umukobwa asubira kunteza isoni, mwanamke ataongeza kunifezeresha, ngiye tuzohora tumufata, takuwa tunamkamata, tuje kumuterera mu Gishumanyenzi, twende kumtupia kwenye shimo ndefu. dufise uruganda, tuna kampuni ihingura umutobe, inatengeneza juice, dufise amamodoka, tuna magari mazuri. umuhungu akundanye n'umukobwa, mwanamke kama anapendana na mwanaume, reka kwita mu bibazo, acha kujitupa ndani ya matatizo. muri NAOTH hari amafaranga, ndani ya NAOTH kuna pesa, ngo tugutegurire urubanza, njoo tukuandalie sherehe, ivyunywa sari iri hajya ya gusa, sare ya bure yuko pale, nikupatie gari, nivyo mujya abakristo bateke, hata chakula wa Kristo wapike chakula, hanyuma mugenda mahoro, alafu mwende kwa amani na usalama. hari uhari ndamuhezagira ubunyene, kuna mwenye yupo aje saa hizi, ni uhari ndamuhezagira umugabo arike kuneza isoni. Ufise umuhungu cyangwa ufise umukobwa mukundana, muze ngaha, muze ndabahezagire, mugani muze mu nkozi isoni, siko none? Muca mugenda muri makadamiya mujye munwe mutarishe n'ifaranga na rimwe. Amina. Bapastori sivyo none? Aho ko baduteza isoni, umuhungu atagira amafaranga, mwanaume mwenye ana pesa, akaba afise umukobwa yakunze, kama iko na binti ambaye amependa, n'ubu nyene baze ndabahezagira, na sasa wakuje basi ni wabariki, bace baja muri makadamiya, alafu waende kwenye makadamia, ivyo bakosoma vyose nibishura n'amahera atanu, vyenye watakula yote basi hawatadaiwa. umujournaliste ari ngaca bafata amafoto, hanyuma imodoka tubahereze, alafu gari tuwapatie, tubagirire mariage nziza, alafu tuwafanyie ndoa nzuri. muga mureke kwiyahura ngo nubukene, uache kujiua eti ni umaskini. Yesu nashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Nukuri cyo twarabibabwiye, kwani tumewaambia ijya sare twayubatse kugira ifasha abanayote, ile sehemu tumeijenga pale ili saidie wanayote. Umuhungu yarika arabona mariage yo munanira, mwanaume mwenye iko naona kama ndoa itaweza kumsumbua, ndamuha sare ya gusa, nitampatia sare ya bure, imodoka ndamuhe n'igitoro, gari nitampatia hata mafuta, amakamera ngaha turafise, kamera hapa zipo, ibyanywa n'umuryango mbwira abakozi wa makadamia bakaca bahinga, yenye atakula na jamii basi nitamwambia watumishi wa makadamia basi wanampa, bakaca bagira mariage nziza, alafu wanafanya ndoa nzuri. uwocikira uwo ntaba ari umuhimbiri, mwenye ataweza rendera huyo si mjinga, nazoba ari umunayoti, hata kuwa ni mnayoti, n'umukobwa azosubira gutwarira inda ngaha, hata binti mwenye ataongeza kubeba ujauzito hapa, azoba ari umwana wa shetani, nzoca ndamuvuma, basi huyo atakuwa mtoto wa shetani, basi mimi nitamlaani, nani kigongwe nzosubira kumuha, si nitarudi kumsamehe. tuko pamoja, Tulikumwe.
turi kumwe kwa pamoja. Nazopfa subire kwinjira mu baririmbyi ba NAOTH. Hata ongeza kurudi ndani ya uwo waimbaji. tuzoca tumukuramwo. Huyo tutafika tunamtoa. Ubudakibabarirwa. Hata samehewa kamwe. Sare ya gusa. Sare yupo ya bure. Umuhungu aje ukuresha. Kama mwanaume anakuja kukutongoza, mubwira ati none kwa papa vyose birakwiye, kwa baba vyote vinaenea, ngo tugenda tugirire mariage, njoo twende atungishe ndoa. Siko none, si ndio? Nona guhenze we numva kuzo butagira ubwe. Kama wao wanakudanganya, unasikia kama utakuwa hauna akili. Abakobwa bagiye kuzana abahungu bakundana muri iyi ndwi ni bangahe? Baze ngaho imbere tubasengere, hanyuma kuwa Mungu cyangwa kuwa gatandatu tubahezagirire mariage. Ntabwo tugiye kuza tubiteba kuko tubona iyo twabitebeje nabo bicira. Tutakuwa tunabikawiza, jo tukibikawiza tuzora tuguma dutangaza. Tutabaki tukitangaza. Umuntu wese akeneye kugira mariage. Mtu yote anahitaji kufanya ndoa. Anakuja na yule ambaye wanapendana. Tubahezagire. Tunawabariki. Kugira dukingira umurimo w'Imana. Kusudi tukinge na kazi ya Mungu. Abazogira mariage samedi. Wenye wataunga ndoa siku ya 6 waweke mkono juu. Kawahari. Hakuna. Yesu nashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Si nkuru, sio habari. Ni kirangwa c'Imana. Ni tangazo ya Mungu. Birababaje. Inahuzunikisha. Kubona umuntu yigira ngo n'umukozi w'Imana. Kuona mtu anajifanya eti ni mtumishi wa Mungu. Yari umuhungu. Alikuwa ni mwanaume. Ugacumusangana umugore. Unakuta iko na mke. Yari umuririmbyi w'umukobwa. Alikuwa ni muimbaji wa mwanamke. Ejo ukamusanga ninda. Kesho namkuta ana ujauzito. Kubera brushete. Kwa sababu mshtaki. Umukobwa azokumva kanyama kamoto kamurembeje. Mwanamke atasikia harufu inamzidi. Uze ndakugurira ka brushete. Uje nikuuzie mshtaki. Mugureke kumena ibanga. Lakini waacha kutoboa siri. Wumvise akanyota kakwishe. Kama nasikia kiu imekutesa. Ndondera ndakugurira kajage. Nitafute nikuuzie jage. Ugabugumye ibanga jina. Lakini ubaki na siri ya Mungu. Bakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Harageze igihe. Panafika wakati. Tuba matara. Tuwe mata. Nitubo mwiza. Tusiwe jiza. Birababaje kubona mu mashenge. Inasikitisha kuona ndani ya makanisa. Hariho bacikira cyane. Ndipo ambapo wanawake wanarendera. Muga muri NAOTH nibaza ko bitaragwira. Lakini ndani ya NAOTH havijazidi. Kiretse umwe wenyene. Pasipo mtu mmoja tu. Umwe nawe yihangane. Huyo mmoja naye avumilie. Uzomukurikira ubwanyuma azobona ingorane. Mwenye atamufuata nyuma basi huyo atapata shida. Umusozi w'Imana. Mrema wa Mungu. Waje kugira abantu baronka amahoro. Ulikuja watu ili wapate amani. Iyo umukobwa acikiye. Kama mwanamke anarendera. Asigira umubabara abavyeyi bamwibarutse. Anachia uzuni wazazi ambao wamemzaa. Abavyeyi nabo bariko baridoga. Wazazi kama wako wananungunika. Nacho uzopfa wimariye. Hutopata chochote. Kubera umuhezagiro. Kwa sababu baraka uva ku bavyeyi. Unatoka kwa wazazi. Abavyeyi bahezagira abana bacikiye ni bangahe? Wazazi wanabariki watoto wamerendera ni wangapi? Nibabaho. Hawakuwake. Ngo kijya givume. Enti kile kimerani. Kiramara maje. Kinanifezeresha. Mubandi bavyeyi. Ndani ya wengine wazazi. Urumva guma yidoga. Anabaki na uzuni. Aguma babaye. Anabaki anaumia. Ariko uri umwana w'ubwenge. Lakini kama wewe ni mtoto wa akili. Uteza umunezero abavyeyi bawe. Unapatia furaha wazazi wako. Iyo umuvyeyi yumvise ngo umwana agiye kuba kugwiwe. Kama mzazi anasikia ya kwamba mtoto anaenda kuunga ndoa. Bararyoherwa. Wanafurahi wazazi wake. Akavuga ati umwana wanje agiye amahoro. Wanasema mtoto wangu anaenda kwa amani na usalama. Uzugira amahoro yugiye. Uwe na amani ambapo naenda. Bakaguhezagira. Wanakubariki. Tugiye gukura kumuvumo. Tunaenda kutoa laana. Abatahezagiwe n'abavyeyi. Wenye hawakubarikiwa na wazazi. No musi uri kurarondera vyanka. Leo unatafuta vinashindikana.
ukibaza ngo niko Imana yakuremye. Unadhani ya kwamba Mungu amekuumba. Oya, hapana. hari umuvumo w'abavyeyi, kuna laana ya wazazi wagukurikiye, umekufuata, nimba wavuye mu rugo, ya kwamba umetoka ndani ya nyumba, abavyeyi baba badahezagiye, bila kubarikiwa na wazazi wako. Ntiwitege umugisha, wewe usitegemei baraka, mugara cara buntu, lakini pangali neema. Uzenda kuvumure haja waravumu, njoni kutowe Qur'ana, maana pale umelaaniwa. Waravuye mu rugo, umetoka ndani ya nyumba ya baba na mama, unaenda kujenga ujumba wako. Abavyeyi badatariza ikiganza, wazazi wako bila kunyoosha mkono ili wakubariki. Unyaruke ndakugirie deliverance. Karibu basi wakufanyizie ufungulivu. Nimbo hari, kama wewe upo, urumusore, kama wewe ni kijana, urumumama, kama wewe ni mama, unyaruke. Karibu. Uzokora bizokwanka, chenye utatenda kitakataa, kubera abavyeyi batatariza ikiganza, kwa sababu wazazi wa kunyosha mkono. Mugara cari gihe, lakini pangali neema ya kusamehewa, kubera Mose wa kabiri nkiringa, kwa sababu Mose wa pili angali hapa. Ivyo abavyeyi bawe bugaye, ambavyo wazazi wamefunga, ndashobora kuvyugurura ubunyene. Taweza nikafungua sasa hivi. Aho umugisha bari baraborokeye, ambapo baraka wamefunga, niyo ngiye kugurura, nipo naenda kufungua. Urava mu rugo abavyeyi badahezagiye, unatoka ndani ya nyumba bila wazazi kupata baraka yao. Ukora vyose bikaba bloke, vyote vinakuwa ndani kuko batahe kufungwa. Mushiki n'imbere ngaha, karibu hapa mbele, dusenge Imana, tuombe Mungu. Abapastori nabo bamwe baje hariya, wachungaji wamoja wafike huku. Ni umwanya wo kubohora, ni muda wa ufungulivu. Ivyo bugaye ambavyo wamefunga, waruja kulima ukabona nibiza, ulikuwa unaenda ndani ya kulima basi vinashindikana, ukibaza ngo niko bimeze, unadhani ya kwamba ndivyo vilivyo. Hari ivyo abavyeyi bawe bari baruga, kuna vitu ambavyo wazazi wako walikuwa wamefunga, wadandaza ukabona nibishoboka, ulikuwa unachuza unaona viwezekani, abavyeyi bawe basizemwe agafunguro, kwa sababu wazazi wako wametia ndani kaufungue. Ariko uno munsi Imana yambwiye, lakini leo Mungu amenambia ni ukwezi ko kubohora banyu, ni mwezi wa ufungulivu. Ugiye kubona ivyo ukora vyose bitera imbere, unaenda kutazama vile vyote ulikuwa unatenda vinapiga tu, kwa sababu nakuja kukufungua kwa jina la Yesu. Umuvumo w'abavyeyi ngiye kuwuhagarika, laana ya wazazi naenda kuisimamisha, ngiye kuwuhindura umugisha kuri wewe, naenda kubariki baraka juu yako. Amajambo mabi nayo kwidodomba ngiye kuyahindura y'umuhezagiro, maneno yako mabaya yanakunungunika naenda kuyageuza baraka. Ngiye gusenga Imana, tunaenda kuomba Mungu. Data buja mwamushobora vyose, ndaje imbere yawe nk'umuambasaderi w'ijuru, ndahinduye ubusa ivyo abavyeyi babatuyeko, bari biciriye inzira bagenda basize umuhezagiro w'abavyeyi. Abavyeyi baridoze, abavyeyi bari baratuye amajambo mabi, amajambo yo kwidoga babavuze ko ndayahinduye ay'umuhezagiro, amajambo yo kwidodomba ndayahinduye ay'impundu, amajambo mabi databuja yari yaravuye ku bavyeyi babo bigatuma baborokera umugisha, bigatuma bihagarika umugisha wabo, ayo ndayahinduye databuja ayo kugurura umugisha. Reka guhera uno munsi, reka databuja muri rya zina ryawe Yesu Kristo, ndabavumuye umuvumo w'abariko, ndabavumuye abana bawe, ndabavumuye. Yes, urakoze, urakoze Yesu, ndababohoye ibiziriko by'abariko, amaraso yawe aboza abatunganye. Urakoze kubu bidegemvya Mana, urakoze mu gishingo c'umuvumo ko wabahaye umugisha. Urakoze, uri Imana nziza, uri Imana igira neza, Imana ibohoye mu kwa 11. Reka ikihezagira muri uku nyene, reka ikihezagira muri uku kwa 12, kubera bamaze kuba abanyamugisha, bamaze kwemerwa nawe. Urakoze kuvyumvise. Amashi menshi ku Mana yacu. Ngo vyanke canke uvyemere,
shetani yankayemera ndagomba kubona uwabambwe ngomba kubona uwabambwe itanze ku musaraba ndagomba kwambara inkomezi bandanye urwo rugendo biguma byanga byoroha ndagomba kubona uwabambwe amashimeshi ku Mana yacu. Imana yacu ni nziza, ikora ibintu mu gihe cyayo. Anatenda vitu kwa wakati wake. Hari igihe kuna wakati uba mu bintu nawe utazi, unaishi kwa nyakati wewe mwenyewe hutambui, ukagendera mu bintu nawe utazi, unatembelea kwa vitu ambavyo wewe mwenyewe hujui, ukabona ibintu biriboroka, unaona vitu vinajifunga utazi iyo vyiboroke, hujui mahali vimefungiwa, ukabona urakora ntivyemera, unaona unatumika habiwezekani. ariko iyo ugeze ku musozi w'Imana, lakini kama unafika kwenye mlima wa Mungu, Imana iguhishurira amabanga. Mungu anakufufunulia masiri. Iyo ugeze ku musozi w'Imana, ukifika kwenye mlima wa Mungu, wumva Imana ivugana nawe, unasikia Mungu anasema na wewe. hose Imana irahabona, pote Mungu anapaona, kandi Imana yacu ibera hose icyarimwe. tena Mungu wetu anaishi mahali pote kwa wakati mmoja, ariko si hose Imana itabarira, lakini sio wote Mungu anasaidia. Kwa ushobora kuja inyuma, inawezekana wao kaenda nyuma y'udafise amasezerano, kwa yule ambaye mwenye hana ahadi. ushobora kuja inyuma y'uwihamagaye, utaweza ukaenda nyuma kwa yule ambaye amejiita. ni waje inyuma y'uwihamagaye, ukienda nyuma ya yule ambaye amejiita, uzokorera Imana urinde upfa, utamtumikia Mungu hadi wewe ufariki. Imana mukugira iguhezagire, Mungu kusuda kubariki, ibanza guhezagira n'abari imbere yawe, anaanza kubariki na wale ambao wako mbele zako. ntabwo Imana izoguhezagira Mungu hata kubariki ngo icishe hariya, ipitishe kule. Imana ikeneye guhezagira Burundi, Mungu akihitaji kubariki Burundi, ibanza guhezagira abarongozi b'u Burundi, anaanza kubariki viongozi wa Burundi. shaka ko Burundi buba amahoro, kama Mungu anahitaji Burundi ishi kwa amani, abarongozi bacu bategerezwa kubanza kuba amahoro, basi wa viongozi wetu wanaanza kuwa na amani. n'imisozi rero, hata milima sasa, ushobora kuja inyuma y'utahamagawe, utaweza ukaenda nyuma ya yule ambaye hakuitwa, uzokwama mu ntambara, utabaki kwenye vita. amahoro mu kuyaronka, amani ili uyapate, atangura kuzana na huba, anaanza kuletwa na pale ambapo unaishi wewe. mu Nyabunyegeri hatagira amahoro, ndani ya Nyabunyegeri kama hakuna amani, natwe nta mahoro twone, nasi hatuwezi tukapata amani. twosenga mu ijoro none, tutaweza tukaomba usiku. imisozi yose Imana irahaba, milima yote Mungu anapaishi, ariko si hose Imana itabarira, lakini sio pote Mungu anasaidia, si hose, sio pote. uno munsi leo hari abantu bihamagaye, kuna watu ambapo bariko wamejiita, bazibira imigisha y'abantu, wanafunga baraka wenzio. abahamagawe n'Imana bariko barugurura imigisha, wenye wameitwa na Mungu wako wanafungua baraka. uno munsi hari abantu benshi bariko barihebura, leo kuna watu wengi wako wanatupa kitumaini, kubera babona intambara ziri mu bakozi b'Imana, kwa sababu wanaona vita zimo ndani ya watumishi wa Mungu. ndemeza ko zijya ntambara mubona, ninakubalisha ya kwamba zile vita ambazo mnaziona ntabwo ari iz'abakozi b'Imana, sio vita za watumishi wa Mungu. benshi baravyitiranya, wengi wao wanaviringanisha, bakabona ngo abapasitori bariko baragwana, wanaona eti wachungaji wanagombana, ngo n'abakozi b'Imana, ya kwamba ngo ni watumishi wa Mungu. abagwana nimba ari bane, kama wenye wanapigana ni wanne, harimwo abapasitori babiri ba shetani, kuna wachungaji wawili wa shetani, harimwo na babiri b'Imana, kuna na wengine wa Mungu, kandi babiri b'Imana tena wawili wa Mungu baraza kunesha ba shetani, watawashinda wale wa shetani, bikaca bidutukisha rero, alafu vinatutukanisha. abakozi b'Imana baragwana, watumishi wa Mungu wanapigana, ngo abantu ngo ubu munsi ngo amashengero ariko aragwana, eti makanisa ya kileo yanapigana. abasenzi mube kwizamu, waombaji muwe kwa zamu, samashengero bariko aragwana, sio makanisa yanakuwa
yanapigana. Amashengero abayatewe n'abakozi ba shetani. Makanisa yanakuwa yameingiliwa na watumishi wa shetani. Ushobora kwibera mu ishengero ry'abadayimoni. Utaweza ukakaa kwenye kanisa ya mapepo. Kizokubwira ishengero ry'abadayimoni. Kitakacho kuonyesha kanisa ya mapepo. Ndakikubari. Nikwambie. Abantu baho uzosanga badakijijwe. Watu wapo utakutana hawaokoki. Bazokora ibibi gusa. Watatenda maovu tu. Bazokora ibintu. Watatenda vitu. Hamwe nawe utangara uri umupagani. Akawa mwenyewe ushangae tena wewe hujaokoka. Tuko pamoja. Turi kumwe. Abo bantu rero bazibira imigisha y'abandi. Hao watu wanafunga baraka za wenzao. Abo bantu hao watu uzosanga utakuta wewe uri umusenzi wa vrai, wewe ni muombaji wa ukweli. bazovuga ko uri umurozi, watakwambia kwamba wewe ni mchawi, bazovuga ngo ujya muntu n'umurozi, watasema ya kwamba yule mtu ni mchawi, kubera barakurasa n'ibikunda, kwa sababu wanakupiga risasi, barakutega n'ibishoboka, wanakutega mitego lakini haviwezekani, bacha bakwita umurozi, alafu wanakuita ya kwamba ni wewe ni mchawi, kwa sababu unajaa utukufu wa Mungu. No musi rero, leo sasa abo madaimoni alikaratera abantu, hao mapepo yanapiga watu, hao madaimoni alikaratera mashenge, hao mapepo yako yanapiga makanisa, kubera imbaraga zo gusenga zaragiye, kwa sababu uwepo wa kuomba umeshaondoka. Abitwa basenzi ngiye kubasengera imbaraga z'Imana, ambao wanaitwa ni waombaji, naenda kuwaombea nguvu za Mungu, kugira bakubite uwo iyo daimoni yoza kwinjira, kusudi wapige ilo pepo litaweza likakuja. Uno munsi abasenzi leo waombaji basigaye ari amazina yabo gusa, wanabaki wakitwa majina yao tu, nta mbaraga z'amasengesho, hawana uwepo wa maombi, bameze nka vya bindi bashira mu mirima, wako kama vile vikanganyoni, ukasanga hahagaze ikintu umenga n'umuntu, unakuta panasimama kitu utafikiri ya kwamba ni mtu. Inyoni rero sasa ndege iragica hirya, inapita kule, ikabanza ikagikubita ikofi, inaanza kwanza gonga kofi, ikabona ni cinyagaje, inaona kitingiziki, ikasubira ikazunguru, inaongeza tena kinazunguka, hanyuma iza kugihagarara, alafu kitasimama, ikabona ni kigizuka, naona kifanyi hivi sha chibona ati bwa bundi gwa ruboro s'umuntu, basi inafikiri naona ya kwamba kile kitu sio mtu. Uno munsi rero leo sasa abasenzi waombaji benshi bimere yuko wengi wako hivi, basigaranya amazina, wanabakiana majina yao, basigaba unaka n'umusenzi, eti fulani ni muombaji, ugenda ngugiye gusengera amadaimoni, unaenda kuombea mapepo, gaca gutwenga, alafu pepo linakucheka, kubera nta mbaraga ugira, kwa sababu hauna uwepo, avuga ati nwe nkuwo aje mubiki, je huyu anakuja mu mambo gani? kubera ikabasenzi, kwa sababu gani? Waombaji basigaye bitwararika ivyo bajya gusa, wanashughulika na mambo ya kula tu, nibakiza no kukaraga, hawakuja hata kwenye mlago. abasenzi, abantu biyemera ko ari abasenzi, watu wanajikubali ya kwamba ni waombaji, tugiye kubasengera imbaraga, tunaenda kuwaombea nguvu za Mungu. Abo basenzi rero, au waombaji sasa, abo basenzi, au waombaji mu myanya yabo tuzobabona, kwa muda wao tutawaona, igitegwa kugira kivyibuhe, mbolea kusudi inenepe, barayivomera, umusenzi atagira amasengesho, muombaji mwenye ana maombi, niho inguvu ziherera, ndipo nguvu zinaishia, ugaca usanga amashengero ariko arategwa, unakutana makanisa yanapigwa vita. kubera iki? Kwa sababu gani? Mwaramaze kuzima, tayari mmeshazimika. tugiye gusenga Imana, tunaenda kuomba Mungu. umuntu yiyumva ko ari umusenzi, mtu anajisikia ni muombaji, ashaka gusaba inkomezi, anahitaji kuomba nguvu, aduge ngaha hejuru, apande hapa juu yihuse kwa haraka. umuntu yumva ati ndi umusenzi nkeneye gusaba inkomezi, mwenye anasikia ya kwamba ni muombaji anahitaji nguvu, zedu saba Imana, aje tuombe Mungu. abandi namwe muve hasi, wengine tusimame,
tuzagusengera inkomeza abasenzi mahali tutakapoombea nguvu waombaji turaza guca dusengera n'imitwaro yanyu tutaombea hata mahitaji yenu kugira bigende neza kusudi mambo yakuwe sawa. ushobora kuba ugwaye, Inawezekana ukawa wewe ni mgonjwa, urahaguruka huri. utasimama mahali ulipo. ushobora kuba ufise umutwaro, Utaweza kuwa wewe unahitaji, urahaguruka huri. utasimama mahali ulipo. Gusenga Tunaenda kuomba. nawe urabwira Imana ati Mana, Nawe utamwambia Mungu, uwo mutwaro wawe kugirire neza. hiyo hitaji yako waje ku musozi w'Imana, ulikuja kwenye mlima wa Mungu, kurabguza gusubirana inyuma uwo mutwaro wawe, utarudi nyuma na hiyo hitaji yako. aho tugiye gusengera abasenzi bari baduri tunaenda kumezi, kuombea waombaji nguvu na turasengera n'abagwaye, tutaombea hata wagonjwa, turaca dusengera n'abafise imitwaro. tutaombea na wale uwo wenye uko na mutwaro wawe mahitaji. nabwo ari ikibazo, Hiyo hitaji yako sio tatizo, ariko ikibazo cari cabaye wewe, tatizo ilikuwa ni wewe, kubera ubwo bwoba bwawe, kwa sababu ya uoga wako. iyumvire rero kuri iyo Mana tugiye gusenga. Tafakari juu ya huyo Mungu tunaenda iyumvire kuomba. kuri iyo Mana yaremye ijuru n'isi. Tafakari ya Mungu aliyoumba dunia banza na uve mu mbingu. mubiri winjire mu mwuka, Toka ndani ya kimwili uingie kiroho. utangura uvuga ati Mana ndakeneye inkomezi zawe, Uanze ukisema Mungu nahitaji nguvu zako, ndakeneye kugendana Mungu nanje, nahitaji utembee nami, ati ndakeneye ko nkoreshwa nawe, nahitaji nitumikishwe nawe, ndakeneye kumpa inkomezi atari izisanzwe, nahitaji unipatie uwepo usipokuwa ndakeneye kumpa kawaida, inkomezi zo gusambura ibisika nahitaji by'abadayimoni. unipatie uwepo wa kushinda mapepo. Bwira Imana ati ndakeneye usohora ibyiyumviro bibi, Mwambie Mungu nahitaji utoe mawazo mabaya, ariko winjize ibyiyumviro byawe, lakini uingize mawazo yako kwangu. ati reka ibyiyumviro byawe bari byo binkoresha, Wache mawazo yangu nisiyatumie. databuja mwamushobora byose, ndamanitse ikiganza hejuru, nawe ndakubwiye Mana niwururuke. Yesu Kristo manuka, abasenzi bawe ngabo yasaba ndavuze ati ubushobozi bwawe bwururuke muri aba, ndavuze ati imbaraga zawe zururuke mwami, bakitarika ikiganza, reka baze basenyure ibihome by'abadayimoni, bakivuga ndavuze ati databuja pambo yasaba, ndavuze ati bakivuga reka ubushobozi bwabuze bwururuke, abasize mu mbaraga zawe Ma, reka imbaraga zawe zororoke muri bo, reka amavuta yawe yororoke mu basenzi bawe, reka databuja baze bareka gusuzugurwa aho bazogera, databuja bize bigaragare ko ari imbaraga zawe, bize bigaragare ko ari wowe uhinjiye. Yes, muriro wawe databuja, reka umanuke uzuhorane nabo, bakigera amadayimoni ari, reka baze bagira imbaraga zo kubazamura, bakigera ibitakuvako, reka baze bazamure, bagikoze ikiganza kugwaye, reka zace yakira gukira, kuko wamaze kumanura imbaraga zawe. Urakoze ko abasenzi bawe bagize ibishira, urakoze ko abasenzi bawe bambitse imbaraga zidasanzwe. Ndasengera umuntu wese afise umutwaro, umuntu agwaye, umuntu databuja ari hagati yacu, databuja yinjiranye natwe bitameze neza, reka bigende neza. Ufise umutwaro wo kubaka, ufise umutwaro databuja wo kudandaza, reka wishyura abanyamitwaro bose, uravye umwe wese ico yakoreze. Urakoze mwa, tubikengurutse ko wamaze kuvyumva, tubikengurutse ko wamaze kubikora, urakoze kibirengeye, tubigusabye muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amashimeshi ku Mana, Makofi mengi kwa Mungu. uriya mu journalist akoresha ko yapfuye, Yule mtangazaji wa habari simu yake imekufa, twavuze ko tugura iyindi. ni lazima tununue ingine. Niyumvira yuko uno munsi nta birangwa vyinshi tuvuga, ariko tubanze dukora ako kantu, ya mahera barose dimanche yengamike, banza ukareke ako kantu tuca tukarangirizako, tuce twitahira, siko none kuwa Mungu yaranga habonetse amafaranga n'ibihumbi 80. banza ureke, reka banza ureke, reka ukamara uburyohe mu mwanya, ukaregere neza, ukaduze, tuce twitahira, tuze kunywa makadami yabimeze neza, siko none
Haleluya. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahera yatanzwe kugira ngo tugure telefone y'umu kameramani wacu. Hatanzwe amahera angana n'83 n'amahera 50. Sawa. Aba mama korari aba mama nyarutsa. Mwazanye ya noti. Amakorari yazanye iyo noti banyarukane. Twavuze amakorari abanzazana inoti. Siko none. Muzane munyarutse. Tugure noze. Aba mama ko ari menshi. Ubwo ni mwatanze yarenze. Aba mama batanze yarenze. Sawa. Yandi makorari biva byose. N'aba papa batanze byinshi. Imana ibahezagira. John. Nyarutsa. Yandi makorari ari he? Muco yagiye. Yes. Aya mahera kuri telefone tugomba tugure n'into abandi bayafise bayazane. Ufise 5 ufise 2 bayazane kugira dukwize. Jewe navuze ati ntayo nzoguramo nimuyigure namwe siko none. Rega ukugura ni kuronka umugisha. Byose ngumye ndabikora none mushake nze ntunga imodoka zingahe. Uko nkora ibintu ni kw'Imana impezagira. Uko ndabikora ni kw'Imana impezagira. Mugawe nimba ufise n'igihumbu gashiramo nawe utwara umugisha siko none. Nawe Imana ikagutabara. Niho ufise na 5 gashiramo nawe utwara umugisha. Tubahaye amasegonda nka 10 tugomba twisengera Imana. Kandi ivyiyo telefone ntibizosubira kuvugwa. Tuca tusengera batanze ibindi navyo bizoca vyikora. Ivyo ni vya 180. Sawa. Nimunyarutse tubahaye umunota umwe kugira ubufisi cyakora akore tugure iyo telefone. Sawa. Okay. Tugomba dusengera Imana twigire hariya mu gisirimba nta kundi nuko. Amarika twakira baririmbye bashasha. Mwumva mukeneye mwashimye zijya korari. Korari twarahagaritse nta muririmbyi ngaha avamwo yinjira. Harimwo bashasha. Bakeneye kwinjira muri zijya mwabonye. Muririmbyi mushasha keneye ko tumwakira nyaruke ngaha. Keneye kwinjira muri izo korari. Twe nitujya twugaye siko none. Namwe murategura igisirimba hariya. Tawo hari nawe tuca twigira. Nta muririmbyi mushasha. Nawe keneye ko tumwakira. Tuza rero hariya gisirimba. Yabonetse. Amashi menshi. Atera intambwe ngaha. Umuririmbyi mushasha cyangwa ukeneye ko tumwakira hagati mwishengera amashi menshi mutera intambwe. Muze tugende tubasengeye basha. Muze. Amashi menshi ku Mana yacu we. Muri ushaka gukora umurimo w'Imana muri NAOTH anyaruke. Uko avyumva kugira tumwakira amashi menshi ku Mana. Amashi menshi yo. Komera amashi ba. Komera. Rega twari dusize igikorwa cyarimwe nyene. Igihe cyose NAOTH twakira abakozi b'Imana abiyumviye kuza kwifatanya natwe mu mirimo. Imana rero ibahezagire cyane. Tugiye kubanza kubasengera muce mushaka agasirimba. Data uje mwamushora byose ndavuze ati kibirengeye. Bipfujije ikintu ciza kuza gukora umurimo wawe ku musozi wawe NAOTH. None turabakiriye. Amavuta data buje amanuke yuzure ubugingo bwawe. Urakoze mwa. Bagirire neza. Imigisha bari baraburiye hariya reka bayironkere ku musozi wawe. Ibibazo bari baragiriye hariya reka babikirira aha hantu. Data buje aho baza guhonyora hose. Data buje uze kubana nabo ukubita ibyabagwanya. Data buje aho bagiye gukora umurimo wawe uzubane nabo. Urakoze uri Imana nziza. Urakoze ko data buje wari wo wabitumiriye kandi ukabazanye ngaha uzubane nabo gushika aho uzogarukira gutora ishengero Yesu. Uzusange bagihagaze ivyo tubisavye muri rya zina ryawe ryera. Amen. Mashimeshi kuma. Mashimeshi kuri iyo Mana. Abumvise ijambo ry'Imana n'ivyacu Imana ibagirira iki? Ishengero Imana irigirira iki? Abapasitori Imana ibagirira iki n'abakozi b'Imana?
abaririmbyi ba Ruwanje na Adorazi bagirira iki? Amakorari yose Imana yagirira iki? Abamezisi Imana bagirira iki? Abajournaliste ba NAOTH TV bagirira iki? Abasenzi bama babasengera Imana bagirira iki? Twese hamwe amashi menshi ku Mana. Imana ihezagire n'ivyo mugiye kugira gute? Abatagira ico barya na Imana igire gute? Abatagira ico barya Imana ibibarose. Ababifise nabo bagire gute? Babisangire. Babisangire mu izina. Amashi menshi kuri iyo Mana batutugiriza agasirimba, batutugiriza hariya tuce dusenga twigira muhira. Gatonye kugira mugende muryohewe. Muryoherwe gato. Tuca dusenga twitaye. Uri Mana nziza. Uri Mana winyiganze bukebuke gusa. Mukanya tuce twitahira. Yes! Ubushobozi bwa bworoge. Imana nziza. Nawe uhanye nawe. Tugiye gusenga tuca twitahira Yesu. Imana y'amahoro. Imana igira neza. Imana y'amahoro. Imana nziza. Niba bagiye gutaha tuzoshaka Yesu. Yesu.
Amashimeshkuma urakoze databuja turagukengurukiye kuba ukijije ingwara muri iki gisirimba turagukengurukiye mubo uhaye umugisha bariko baragutambira turagukengurukiye databuja raba umwe hagiye kuja yes ujane n'umwe wari wese abaje databuja n'ivyuma ujane nabo abaje n'amaguru ujane nabo wasize barira sange baririmba wasize mu baba bayasange batwenga uwo muryango wari wase abasange bamubwira ati ngwino mwananje ujane no mu wari wese duhezaga ibifungurwa bazagufungura tuze dusubire guhura databuja arabarara ngaha ku mugoroba uze kubana nabo abazorara ejo barane nabo abazorara indwi yose ubane nabo databuja tuze dusubire guhurira muri siporo ku munsi wa kabiri saa 10 twese tukiri bazima urakoze mahana urakoze kibirengeye uwa mbere atwitangira imbere wewe dukurikire abamarayika baherekeze urakoze kubyumvise tubisabye ubwizina ryawe gira Yesu amen muramukanya amahoro y'Imana mujana amahoro y'Imana Imana ibaha umugisha mwinshi gose dukengurukira nabo twabanye amashi kuri iyo Mana.